121212 amahoro imana bane namwe mwese mukuni ibiganiro bya Isaac TV aho muri hose. Reka tubonere tubashimira aho muri hose. Nkuko mubizi tubona tubazana ama news ariko aravugwa hirya no hino ku isi na cyane kuko biravugwa murazi ko story iriko iravugwa hirya no hino ku isi ari story ya coronavirus. Virus iriko irabuza ingwara yaje itavyorosha, ingwara iriko irabuza amahoro abantu ku isi yose. Amakuru rero dushikiriye mukanya nuko umuririmbyi umwe mu bastar bo mu gihugu ca Tanzania Mwana FA ahejije kwivugira wenyene yuko bamusanganye ikiza ca virus canke coronavirus. Rero ni ingorane idasanzwe cyane muri Tanzania. Rero gushika kuno mwanya amaze kuboneka abantu batandatu bagwaye ingwara ya coronavirus, ariko kandi mukamuzi neza yuko amakuru ariko aravuga hirya no hino yuko bishobora kuba yaronse umuti. Ni byiza cyane gusa uyo muti nituramenya uzokoreshwa mu nzira yihe kugira ikwiragire ku isi yose. Okay, tubanere dushimira Imana ko mu Burundi coronavirus tarahashika kandi ntinahashike kuko nta niyo twifuza, nta niyo dushaka. Imana rero bananyiziga mu Burundi, bananyiziga abarundi twese hamwe. Reka dukurikirane video ntoya cyane. Mwana FA mu gihugu ca Tanzania ariko aravuga ati jewe n'ukuri basanganye coronavirus narimwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ndabibutse yuko Mwana FA bamusanganye coronavirus mu gihe beshi bariko baribaza yuko yo bari manager wa Diamond Platnumz Salam yuko ari we yoba afise coronavirus bivanye n'amavoyage amaze imisarimwo, ariko bobo ntibagize icyo bavuga ko, ariko urumva yuko uwo beshi bari bibaza yuko ari we bafise corona siwe basanze ari Mwana FA urari mu bastar wakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Mana banaziga mu Burundi tutibagira rero kubana dusengera igihugu cyacu kandi tubana tugira subscribe turi benshi kuri channel yacu ya Isaac TV kugira tubone turonka ama stories atandukanye, stories zose ku isi yose nahanye nuzisanga cyane muri +257 amakuru hani wacu mu Burundi yasanga kuri Isaac TV. Bana nilifanya vipimo vya COVID-19 kupima corona jana. Habari za saizi jamani. Bana nilifanya vipimo vya COVID-19 kupima corona jana na leo vipimo vimerudi viko positive. Na sababu yangu ya kufanya vipimo ilikuwa ni kwamba nilikuwa natoka safarini South Africa juzi, joto langu la mwili likalieleki. Linapanda, linashuka. Kwa hivyo nilivorudi, kwa sababu habari duniani inayofahamika ni hiyo, nikawa nimejitenga, nimefanya self isolation ili kuhakikisha kwamba siathiri watu wengine kama nimepata shida hiyo. Na jana nikafanya vipimo, leo vipimo kama ambavyo nimesema awali vimerudi viko positive, na bado nimetengwa. Na rekodi video hii kuambia kwamba bana ugonjwa upo kweli na unaweza ukampata mtu yoyote. Lakini hata ile homa ambayo mimi nilikuwa naisikia juzi siisikii tena. Niko 100% well. Ambacho inakwambia kwamba bana tujihadhari, tuoshe mikono, tusipeane mikono, tukwepe mikusanyiko isiyo ya lazima kama inavyoelekezwa na wataalamu. Lakini hata tukipata tukikachi hiyo COVID-19 sio ugonjwa kututisha sana. Tumekuwa tukiwa tunapata magonjwa mabishi zaidi ya hii, na ni kwamba virus wake wanakwisha kabisa ndani ya siku 7 mpaka 10 kama mwili wako uko vizuri, wanakwisha kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo sio kitu cha kututisha hivyo. Kwa hiyo na rekodi video hii kuambia kwamba bana tuchukue tahadhari kama inavyoelekezwa na wataalamu, na hata tukipata hakuna haja ya panic. Mimi nimetest positive lakini siumwi kabisa, niko 100% well. Tuangaliane jamani. Bless up.